Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, ivyo wanje ni Feliciano Bankunguka. Uyu munsi rero tugira twerekeze mu kiganiro cacu kijanye n'imfungurwa kama. Imfungurwa kama rero turaba ni imfungurwa bita ubuswage. Reka rero turabe aho buri muce mubwibuka, ndazi yuko abarundi mwese benshi muza gusanga muzi iyo mfungurwa. Ego ubuswage rero murahejeje kubwibonera, nk'uko rero tugira tuvyumve mu majwi y'uyu turiko turayaga. Ubuswage ngo mu kubuhingura burasaba isuku hamwe n'imiziro. Imiziro rero niyo twokumva kuko ibikorwa vy'abarundi vyinshi vyo hambere vyajana n'imiziro. Inge twumvirize ingene abivuga. Babwita uburobe canke ubuswage ubuswage wabita ubuswage canke ubugari ni buryo basunze ubuswage uburobe. Ego imiziro rero ngo niyi ikurikira. Kubera ko gusekura ubuswage aribwo burobe bisaba isuku ryinshi cane, risaba yuko umuntu abanza gukaraba neza cane, agakaraba akanoza n'amazi meza n'isabuni, hanyuma akabona gukora ico gikorwa. Iyo atabikoze gutyo ngo igikorwa ciwe ntigiheza ngo kigende neza, bushobora gupfuba. Ikindi ngo kirazira yuko uriko arasekura ubuswage ashobora guhekenya urutore, naho nyene buca bupfuba. Kubera rya suku nyene ngo iyo ugiye ku kazu ka sugumwe uvuyeyo ubwirizwa gukaraba neza n'amazi n'isabuni, atari uko ngo burapfuba. Twumva rero yuko iyo miziro ariyo bashoboye kurondera kugira ngo isuku rigume ryubahirizwa muri iyo mfungurwa ikundwa n'abarundi benshi. Hamwe rero woba ufise n'iyindi nkuru kuri iyo miziro ijanye n'ubuswage aribwo burobe abandi bita ndindamahiri canke ububamo, na bamwe bayaga batwenza ngo ni ibigovya, mukatubwira iyo yindi miziro. Ego muzoba mukoze cane rero, tubandanye duteza imbere imico n'akaranga vy'Uburundi. Murumva yuko isuku riguma riza muri vyinshi, navyo nivyo biranga umurundi w'ukuri. Ego mvuze imfungurwa kama, ariko urashobora kwibaza uti none ubwo buswage abandi bita uburobe ni kama? Mvuze ngo ni kama kubera iyo mfungurwa ihingurwa mu myumbati, ari iya kera cane mu Burundi, kuva aho imyumbati ishikiye mu Burundi. Tukamenya yuko imyumbati atari kama k'Uburundi, nk'uko abahinga bagiye barabivuga yuko imyumbati yoba yashitse mu Burundi iva mu bihugu vya Amerika. Nuko rero aho ishikiye abarundi rero mugabo ku bwenge bwabo bararondeye ingene bashobora kubukuramwo iyindi mfungurwa imeze nk'umutsima, atari nka kurya bayirya bayitetse ku biharage. Ego hanyuma canke kurya bayihekenya barayihinguramwo uwundi mutsima ushobora kubikika ukamara imisi, ariwo bita ubuswage. Hariho rero imihingo imwe y'igihugu, ico twovuga rero ko hari imihingo imwe imenyekana cane nko mu guhingura iyo mfungurwa. Nuko rero muri kino kiganiro turaba iyo mihingo, turabe rero ingene abarundi bafungura ubuswage. Nuko rero nk'iyo umuntu avuye mu gisagara ca Bujumbura, nuko rero hariya amasoko menshi y'i Bujumbura usanga baradandazayo iyo mfungurwa. Hanyuma umaze kwerekeza nko mu Rutana, hariya muri Mugamba ku Muyange, ahantu ku nzira usanga abantu bose bazi ko ariho baza guhitana ubuswage kuba bukeneye, abandi bakagaruka i Matana akaba ariho bahitana. Naho rero n'ivyo biringo bibiri muri Mugamba naho i Matana niho abantu bashobora guhitana iyo mfungurwa, aho usanga umutsima umwe
ugurwa 1,500. Hakaba rero n'ubundi buswage usanga ari bunini cane bwaba buzimvye bwoja mu bihumbi. Ego nibaza ko ari nka bumwe kera bita ibikwankwa. Narumva ibikwankwa kera vyaba ari ubuswage buniniya. Hama rero mu minago wumvije abantu ko bavuga ngo mu minago ngo harava ubwo buswage ku bamaze gushikayo boduha iyo nkuru ukumva ngo ubwa minago gusa wumva rero ko hariho ibice buzwi cane. Aho rero hariho tubayagiye naho rero imatana nkuko muvyumva mu kiganiro twariko turagiriranira n'umudandaza wabwo avuga yuko nabo babukura aho bita ku Muyama. Ku Muyama rero ni muri komine Buyengero ubu ari mu ntara ya Rumonge. Hama mu kubufungura nabwo hariho ababufungura bakabushirako akaboga nkuko hari abavuga akaboga bazi yuko tuvuze inyama canke akadagara, n'abandi rero tuvuze imboga twumva ibiharage bashizeko irengarenga. Nuko uko niko bashobora kuyifungura. Hakaba hari n'abandi bakoza utuyoba ego kandi bakaba bakoza n'ivoka. Nkuko rero biri mu mico kama y'abarundi nk'imfungurwa abafashe urugendo, ubwo buswage burafasha cane abantu bari ku rugendo kuko burabikika kandi bakabufungura aho bashitse hose. Uwatekeye akavoka agashobora guca akoza, uwatekeye utuyoba agakoza atarinze no gutwara isahani y'ibindi bintu. Uko rero niko ubwo buswage bufasha abantu. Izina ryabwo rero ni ubuswage canke uburobe. Hari n'ababwita ndindamahiri kubera babusekura bagashiramwo inguvu ngo n'amahiri baca babwita ndindamahiri. Hari n'abavuga ngo nakabamo. Akabamo rero n'imvugo bafashe mu kuvuga nk'umuntu yari mugufi cane akaba atari munini bavuga ngo usanga bamwise ngo ni kabamo ngo aritekeye. N'abandi babitazira rero irindi zina ngo ni ikigovya canke ibigobya. Ibigobya iki ni ukuvuga ko bigovya igitsina gabo ngo iyo umugabo yaburiye ngo ku buryo bwo ku gitanda ngo ntaba akibangutse babyita ubu niho bavuga ngo ni bigobya igitsina gabo. Ni ukuvuga rero sindinze kuvuga izina kurya barivuga curishirako nawe uca uvyumva. Nuko nk'igihe rero abantu bagomba kubaka izabo nkarya bakiri abasore bararondera nk'imfungurwa zotuma bagira inkabuzo mu gihe bariko barimara ubute ku buriri bikagenda neza. Barafungura utuyoba bagafungura imyumbati mibisi ariko rero bakavuga ati ntuzohirahire ngo ufungure ibigobya aribwo bubamo aribwo buswage aribwo burobe. Nuko rero bakunzi b'ico n'akaranga vy'Uburundi ndabasezeye mugire amahoro, tuzosubira mu biganiro vyo hanyuma mugire amahoro.